Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Turi ku munsi wa gatanu ku itariki ya 22 Nyakanga 2023. Muherereye hose iki gitondo ndabahaye kaze mwaba mudukurikiye muri mu Burundi, mu ntara zitandukanye no mu bisagara. Hari benshi tuzi ko badukurikiye bari mu bihugu bibanyi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero ndetse n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure. Mwese ndabaramutsa kandi ndabaha kaze yo gukurikira aya amakuru. Ntimuze gucikwa, turaza kugaruka biriko biravugwa cyane muri politika hamwe n'umutekano. Bimwe mu bihangange byo muri CNDD FDD ntibiriko bihuriza hamwe ko Perezida Ndayishimiye akura mu mabanga yo kuyobora ibiro bikuru vya gisirikare. Hari inyinyurana ribera muri Etat Major. Byose rero turaza kubigaruka ko muri aya amakuru. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ngo biriko bimugora gufata iyo ngingo yo gukura Lieutenant General Prime Niyongabo mu mabanga yo kuyobora ibiro bikuru vya gisirikare. Mu begereye cyane umugambwe CNDD FDD bagize ico bashikiriza bavuga ko iyo ngingo yo gukura warongo ibiro bikuru vya gisirikare yanze ko shirwa mu ngiro kubera umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca ko yanze ko atera ko mukono ku iyo ngingo. Muri kino gihe akaba harindiriye ko Perezida Ndayishimiye atahuka kugira hamenyekane ibigiye gukurikira. Muko tubikesha radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ngo haraheze igihe Perezida Ndayishimiye ariko agerageza gukura umukuru biro vya gisirikare Prime Niyongabo mugambi ariko akora ko agasha. Makuru RPA ikura muri bamwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru menyesha ko mugambi Perezida Ndayishimiye umaranye igihe, ivyo ngo nivyo vyatumye haba icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu hamwe na Lieutenant General Prime Niyongabo rongo ibiro bikuru vya gisirikare. Nkuko RPA ibivuga, bimwe mu vyo batumvikana ko ngakaba ari ingene igihugu gitwawe na bimwe bijanye n'inyungu zabo. Vyonda kuri subscribe canke s'abone ni butari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenza bikugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Iyo nkuru muhejeje kubagiza ku buryo bw'imfunyafunya yose niyo tugiye kwibanda ko muri aya amakuru. Nazi ko tubatoreza vyinshi bivugwa cane mu sata bitandukanye harimo politike, umutekano, agateka kazi na muntu. Tudafite rero reka tubandanye ni iyi inkuru duhejeje kubabwira. Umwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu amenyesha ko imbere yuko Varisito Ndayishimiye afata urugendo agana mu gihugu ca Cuba ku itariki ya 10 Nyakanga 2023 yahamagaye ujejwe ivy'ingendo ziwe ni chef de protocole General Brigade Jules Ndihokubwayo, araheza muha urwandiko yasize asinya rwo gukura Lieutenant General Prime Niyongabo. Ariko rero kubwayo makuru nyene iryo kurwa rya Prime Niyongabo ngo ryategerezwa kubanza kwemerwa na Lieutenant General Gervais Ndirakobuca, mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, abanje nawe gutera umukono kuri urwo rwandiko. Amasoko ya RPA abanda amenyesha ko Perezida Ndayishimiye yari yanabwiye uwo asanzwe ajejwe ivy'ingendo ziwe ku rwandiko yorushira Gervais Ndirakobuca ari uko umukuru w'igihugu yamaze gushika mu gihugu ca Cuba. Mushikiranganje wa mbere ngamaze gutera umukono ku itegeko rikura Prime Niyongabo muri amabanga, baca batwara bamwe mu basirikare bacungera ku kirimba kongereza umutekano ku radio na televiziyo vy'igihugu RTNB. Ariko General Jules Ndihokubwayo akaba yarungitse izo ngabo kuri RTNB. Mushikiranganje wa mbere Ndirakobuca atarishira umukono kuri iryo tegeko. Hagati aho amakuru hava bamwe mu basirikare bakuru bahaye radio RPA ndetse yakanemezwa na bamwe mu nzego zikomeye zo mwiperereza avuga ko igihe Jules Ndihokubwayo yakora ivyo yari yasize ategetswe na Sebuja ngo yarazi ko umushikiranganje wa mbere acatera umukono vyihuse kuri urwo rwandiko rwo kubuza umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto Prime Niyongabo. Bino ngo vyahavuye bigenda ukundi nkuko RPA ibandanye bishikiriza. Gervais Ndirakobuca ngo ntiyemeye gusinya kuri rya tegeko ry'umukuru w'igihugu, maze acagira ko abwira uwo mugendanyi wa Perezida Ndayishimiye ko
kubijanye n'iyo ngingo atavyo bigeze bumvikana, camubwira ko yorondira bakazobivugana n'umukuru w'igihugu avuye mu rugendo amazemwo imisi mu mahanga, dore ko yagiye mu gihugu ca Cuba ndetse ahejeje kuva muri Cuba itaca muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York ni nama dasanzwe ya ONU. Twanabashikirije ijambo ryiwe wonyarukira kuri channel yacu ukariraba. Jirende ho kubgayo hamaze kumva iyo nyishu ngo yahavuye yongera abwira abasirikare bari baje gutsimbataza umutekano kuri RTNB ko basubira ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Yongerezwa ryabo basirikare rikaba ari ryo ryateye amakenga bamwe n'abandi banabonye imodoka za gisirikare zijana ibirwanisho bidasanzwe ku nyubako za RTNB. Ico gihembere hakaba harakwiragijwe n'ibihuha byavuga ko hoba hagombye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi. Biravuga kandi ko Lieutenant General Prime Niyongabo yoba ashigikiwe cyane n'ibihangange bitari bike by'abagenero mu gisirikare no mu gipolisi. Bose rero ngo barwanya mu muhadisi NDD FDD utaraba umugambwe. Muri kino gihe hakaba harindiriwe ko Perezida Ndayishimiye atahuka kugira hamenyekane ibigiye gukwirikira. Niyo nkuru rero mbere twari twateguye kubashikiriza. Hari rero iyindi iriko ivugwa cyane mu mutekano, reka tugere igiharo ni muri Rutana. Imbonera kure ikurikiranwa ku idandazwa ry'ibiyayuramutwe yoba yarekuwe. Ni Eric umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD ku mutumba na komine Giharo mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, yarekuwe kuwa kabiri huwa 19 Nyakanga 2023. Kwa masoko yegereye iyo dosiye yari yahagaritswe ku w'indwi Nyakanga n'abandi banywanyi umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi umwagiriza kuba afise ibiyayuramutwe mu rugo iwe. Mbere yuko ahagarikwa, Eric yari yashamiranye n'izindi mbonera kure ngo yoba yari yanze kuriha amafaranga 15,000 yasabwa n'urongoye imbonera kure muri iyo zone yitwa Ernest kugira ngo bashigikire urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu birori vy'umunsi wabagenewe muri Myandagaro guheze. Gusa yoba yarishe 10,000 gusa. Ivyo bikaba bitanezeriye Ernest yari yagabishije Eric ko azovyishura kandi cyane mwagiriza ko yamuhemukiye niko vyiganwa n'umwe nyagihugu bo ku mutumba Giharo. Amasoko yacu ku mutumba Giharo avuga ko urwo rwa Eric rwasatswe mu ijoro ry'uwa kane wa ndwi Nyakanga n'imbonera kuri zirongowe n'uwo Eric nyene ngo bariteye mu nzu basanga yo umukenyezi wiwe. Gusa muri iryo sakwa ryo mwijoro bakoze batagira umutahe babwiye umukenyezi wa Eric ko batoye urumogi. Eric yaciye ahagarikwa muri iryo joro nyene. Izo mbonera kure ziherekejwe n'abapolisi babiri bamusanze mu bunywero aho akora akazi ko kotsa inyama. Vyiganwa rero n'umwe mu babanyi kubw'isoko mu gipolisi ritashatse ko mwidondoro umenyekana. Eric yamaze indwi mu gashuka komisari y'igipolisi Igiharo mbere yo kurungikwa mw'ibohero rikuru rya Rutana ari kuwa kane wa 14 Nyakanga. Imbere yuko anarenguka mu ntaye y'umwiherero yarekuwe ku mugoroba wa 19 Nyakanga. Mu Burundi harakwiye kujaho politike bereye mu bijanye n'imishahara kugira ngo abaganga bagabanye umurindi wo kuja hanze. Bikaba bivugwa n'amasendika. Imishahara mibi n'ubukene bw'ibikoresho nivyo bikuru bituma abaganga barundi baja mu bindi bihugu. Bikaba byarashikirijwe n'umukuru wa sendika y'abakoze mu buvuzi ni Synapse ni mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuwa kane uheze. Asaba leta kwita ku Rutare kugira ngo hajeho politike ibereye ku bijanye n'imishahara imaze iyo ngendo yimonogoje ihagarare. Mushikiranganje w'amagara y'abantu yarisiguye mbere y'abashinga amateka kuri uyu wa kabiri. Muganga Vincent Ndayizigamiye yamenyesheje ko kubona abaganga baja hanze bishobora gutuma abantu bapfira mu bitaro n'akanovera k'ubuvuzi kakagabanuka. Akikijwe n'abanywanyi ba sendika y'abaganga bataraba bakaruhariwe mu Burundi ni Médecin Généraliste Sijemeb. Mukuru wa Synapse yavuze ibijanye n'umushahara wo ku kwezi kesho usanga udashika 500. Bintankeka ko batuma baja kurondera abaruta abandi bahembwa neza
niko yavuze ashimitse. Muganga Ndayizigamiye urwaruka rw'u Burundi ngo rurashobora no kudasubira kugira inyota yo kwiga amashuri y'ubuvuzi amara imyaka myinshi. Ikindi ngo gishoboka nuko abaganga b'Uburundi bashobora guhurumbira gisata c'abigenga kuko bobo nguretse ko bahemba neza urafise n'ibikoresho bijanye n'ivyo bizi. Niko yongeye kuvuga. Ayo masendika abiri arasemerera abwira leta guhagurukira ico kibazo kuko ishobora gusanga abanyagihugu mu misi za bazotegerezwa kuriha amafaranga y'umurengera mu bigega kugira ngo bavurwe neza. Ikindi bongera ko nuko hategerezwa gutangwa agashiruka bute kubera amasaha arenze y'akazi bandikiwe basanga bategerezwa kuba bariko barakora. Hari ibitigiri rero ubushikiranganje w'amagara y'abantu Sylvie Hatungimana Murantunge Nzeyimana yari yarengukishijwe n'inama nshingamateka. Bimwe mu vyo yavuga bijanye n'ukuntu abaganga bo muri leta bagenda ku bwinshi. Abaganga 130 bava mu mavuriro shika kuri 80 baragiye gukorera hanze y'u Burundi. Niko yabwiye abashingamateka akavuga ko biri mu cegeranyo ca 2021 cagizwe n'ubushikiranganje arongoye hari kuwa kabiri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru SOS Media Burundi yakuye mu gisata c'ubuvuzi hari nayo dukesha inkuru avuga ko kuva muri 2014 ibihugu vy'u Rwanda na Kenya vyakiriye abaganga batari munsi y'150. Kenya ngo yonyene yagiyemwo 50. Bamwe mu bafise amavuriro yabo mu gihe abandi ari abahinga karuhariwe. Niko amakuru yacu vuga. Bayagiye rero ico kinyamakuru bavuga ko abaganga b'Abarundi baja mu Bufaransa muri ino minsi ariho boba barashiriye mu rwego rwo kwirwanaho kugira baronke umushahara uhwanye n'ivyo bigiye. Sitwotandukana tutabashikiriza amakuru avuga cane mu mutekano wa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Muri Nord Kivu hari igenwa ryo mu buramatari w'umusirikare mushasha ni General Major Peter Chirimwami Nkuba yaragenwe nk'ujejwe ibikorwa vya gisirikare muri Nord Kivu. Subiriye buramatari w'umusirikare yitwa Constant Makongba yahamagawe Kinshasa nyuma y'ubwicanyi bwo kuwa 30 Myandagaro ko ku mugwa mukuru w'intara ya Nord Kivu igoma bwahitanye ubuzima bw'abasivile 57 kubw'ibiharuro vy'abategetsi ba Kongo. Urunani rw'amashiramwe yigenga ni Casque Irucuru arashima igenda rya Constant Makongba. Umuhuza bikorwa y'iryo shiramwe ryigenga ribona ko abanyagihugu bagiye kwiruhutsa kubera iryo genwa ryo musirikare kuko bari baruhishijwe n'ibitero bya M23. Birazi neza ko Chirimwami ashobora gukora ikintu kirushirije ariko none ubwo niko leta ya Kinshasa ubushikiranganje bwo kwivuna abansi canke umugabisha mukuru w'ingabo ngo niko boba babitahura. Unazi ko aho ariho hari ingorane birazwi ku butware bw'izyo ntwazangabo ushobora kugira akarusho ngo dufise amakenga kugushaka ko abategetsi bo hejuru yiwe kugira ngo bashobore kwigarurira duce bwigaruriwe n'umurwi M23. Niwo mwihwezo ugirwa Juste Bizimana wari mu barongo yishiramwe ridaharanira inyungu za politike yizeye ko itizoshigikira Peter Chirimwami. Ati ico twiteze gikuru nuko Kinshasa ishobora kwifatanya n'ubushake bw'iyo ntwazangabo cashijejwe ibikorwa vya gisirikare. Aho kandi ngo turizeye umusaruro w'ibikorwa bitabaye uko ngo kuzoba ari ukuva mu ruhombo tuja mu rundi. Niko rero vyarangije avuga. Umusirikare mushasha agiye kurongora iyo ntara yinjiye mu mabanga igoma ku kabiri wa 19 Nyakanga urongoye intara ya Nord Kivu muziri imbere mu bihe bidasanzwe muri RTC kuva muri 2021. Asubiriye Lieutenant General Constant Makongba yahamagawe n'abategetsi bakuru Kinshasa bivuye ku bwicanyi bwo ku wa 30 Myandagaro uheze bwahitanye basivile barenga 50 mu gihe hariko haraba imyerekano yo kwiyamiriza ingabo za MONUSCO. Imyerekano rero yari yatunganijwe na rumwe mu mashengero y'Igoma. Nivyo rero vyavugwaga mu gisata umutekano muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Banwanyi b'Umuhuza TV ndabakengurukiye cyane ko mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza gusaba kugira ntuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza uyu munsi wose. Mana ibahezagire kandi turasubira.